Mbahaye kaze nshuti banywanyi bacu kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanjye ya Burundi News TV. Noneho intambara yahinduye ingendo aho hatari hagati y'umugwire ditabara, ahubwo intambara yahindukiye ku gihugu kibanyi cy'u Rwanda mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yemeza kandi agashimangira yuko ubutegetsi bwa Kigali aribwo nyene buterera umugwinyeshambo wa ditabara. Bibaye mu nyuma z'uko ku munsi w'ejo habonetse uruhagararo rukomeye cyane ku kibuga c'indege citiriwe Mekyo Ndadaye Bujumbura, aho bivugwa yuko General Niyombare yishikenga mu gihugu cacu Burundi. Amakuru dufise arateye ubwoba nyuma y'amajambo akomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye asubiye kumenyesha na cyane akava mu gace riri kubijanye nuko ico gihugu ari igihugu kibandanye gihungabanya umutekano w'abanyagihugu. Yamara abategetsi bakomakomenga mu gihugu cacu Burundi bo bamenyesha yuko u Rwanda ruriko ruritwaza na cyane Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'uko wewe ico ariko aritwaza ku Rwanda biboneka yuko atavyemezo afise yuko goba ruterera uyo mugwinyeshambo wa ditabara. Mbibutse yuko ku munsi w'ejo humvikanye amakuru akomeye cyane ari nayo nyene tugira tuze kubashitsa ko mu buryo bw'idonido. Mbahaye kaze, reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uri ngaha mu gihugu cacu Burundi. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira turaza kuyabashitsa ko mu buryo bw'idonido. Abari ngaha ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abaherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, tubahaye kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Eka rero nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri we waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaneko karyo ndagusoma nko musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracobona arakazujyana nawe nyene pyonde ko hama tuje turabana amakuru y'ibigando dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, gisata ca politiki, umutekano n'agateka zina muntu mukayatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ari amakuru ateye ubwoba, reka rero nsubire ndakubwire yuko ingingo nkuru turi buzifatire kuri aya makuru adushikiye akakanya. Mu nyuma z'uko rero bimenyekana yuko General Niyombare yoba yashitse mu gihugu cacu Burundi mwibanga rikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye yejeje kuva mu gace riri mu nyuma z'amajambo akomeye cyane ashikirije ku gihugu kibanyi c'u Rwanda, avuga yuko rero ico gihugu c'u Rwanda arico nyene kiriko kiratererera na cyane ibikorwa bitandukanye byo gutuma hibonekeza icuka ca kudeta ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ese ukuri nukuhe munyagihugu urakeneye kumviriza aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV kugira ngo umenye amakuru mu mwaragiye munyegezwa ari nayo nyene tugira ngo tubashitse ku mwibanga rikomeye cyane. Rero aicuka ca kudeta n'urwamo rw'inko bisubiye kumvikana nga mu gihugu cacu Burundi na cyane bifatiye kwikugwa rya General Jules Ndiho kubgayo mukuru w'igihugu wewe abandanya avuga yuko umwasi umwe rudende afise ari igihugu kibanyi c'u Rwanda, ndetse rero akavuga ko amakuru iperereza ry'u Burundi rifise ari uko nanone uwo mwasi yigarukiye kandi yahagurukije abasoda batari bakeye isinzi ryo gusambura na cyane u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye rero akaba yabishikirije ubwo nanone abahanuzi biwe bari bamuburishije na cyane gusohoka ku kirimba ciwe Igitega, ubwo nanone bivugwa yuko muri iri joro ryatambutse hari urwamo rw'inkoho. Bivugwa yuko bamwe mu basirikari bari bafise icoba yuko agiye gutangazwa ikudeta, ariko Imana igaca yigaragaza hakaba hata kintu ca bandanije kiba. Mbibutse yuko rero umukuru w'igihugu kandi yasubiye kwibutsa ko imbonera kure aho iri hose itegerezwa kuba ifise inkoho. Ibi rero bikaba vyakuye imitima abanyagihugu hafatiwe ku mabi y'izo nkorabara. Mbibutse yuko rero abatari bakeyi na cyane abasirikari barungitswe irya nino na cyane muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kumva zuko iperereza ryagaragaje ko hari ibitero biteye ubwoba bigiye gutangura nanone gukwiragizwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Leta ya Gitega rero yahanuwe keshi kandi kuvana abasirikari bayo mu ntambara iri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ariko neva apfungira na cyane amatwi na cyane none bikwegeye umuriro igihugu cacu c'u Burundi. Ivyo rero bigashikirizwa n'umusirikare umwe akomeye cyane nga mu gihugu cacu Burundi, amenyesha yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma zo kuboneka muri ibikorwa vyose bitandukanye agiye nanone guhura n'ico imbwa yaboneye ku mugezi. Mbibutse yuko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira aremeza yuko Moise Katumbi ariko nanone yatsinzwe
mu matora muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho yari yiyamarije nanone kuba umukuru w'igihugu muri ico gihugu ca Kongo, mu nyuma akaza gukurikira Perezida Felix Antoine Tshisekedi ku majwi. Vyaciye rero vyumvikana yuko Moise Katumbi yatanguye kwagiriza nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuba abasirikari b'u Burundi baribonekeje ku munsi w'ejo mu kugaranira Moise Katumbi mu rugo iwiwe. Ubwo rero abasirikari bari barungitswe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi kugira ngo nanone bahungabanye umutekano wa Moise Katumbi. Bivugwa yuko rero abo basirikare bamwe harimo abashika bane nanone bibonekeje bamukangaha mu gihugu cacu Burundi. Amakuru rero dufise arateye ubwoba mu nyuma z'uko rero igisirikari cacu coco kitumva ukungene Perezida Evariste Ndayishimiye yofata ingingo ikomeye cyane, kandi abana b'u Burundi bariko barashirira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Dufatiye ku makuru akomeye cyane ejeje kudushikira, muze kunyemera dutange umuco. Perezida Evariste Ndayishimiye yaragiriza General Jules Ndihokubwayo yahora ajejwe umutekano wiwe na cyane no kumucongerera. Bivugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yikanze yuko rero General Jules Ndihokubwayo yo bariko arakorana n'igihugu kibanye c'u Rwanda. Ibi vyose rero biyejeje guhindura iyindi ngendo bivanye nuko umugwire Ditabara ari wenyene wavugwa nga mu gihugu cacu Burundi, ariko bikaba bihejeje rero kumenyekana yuko Perezida Evariste Ndayishimiye wewe atangaza yuko abategetsi na cyane abategetsi bakomakomeye bo bakorana n'igihugu kibanye c'u Rwanda mu bijanye no gutanga amakuru n'ibindi bitandukanye mu guhungabanya umutekano w'igihugu cacu c'u Burundi. Bibutse yuko Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse guhabwa gasopo n'abatari bakeyi. Dufatiye ku majambo akomeye cyane y'umunyamabanga mukuru umugambwe w'ubutegetsi wa CNDD-FDD Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo, mu nyuma z'uko vyavugaga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko rero arabandanya wewe mu gutangura intambara aho gushira imbere ibiganiro. Mbibutse yuko rero General Jules Ndihokubwayo wewe yahora ajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu, ariko gushika ubu rero akaba yarakuwe mu ijoro ryo kwa gatanu uheze, ubwo nanone Perezida Evariste Ndayishimiye yaciye afata iyo ngingo ikomeye cyane, ariko rero bigatangazwa yuko nanone umutambukanyi wiwe ari we yoba yabigezemwo uruhara. Amakuru rero dufise arateye ubwoba mu buryo bw'idonido. Turaza gutanga umuco kuri ibi vyose biriko birakwiragizwa nga mu gihugu cacu Burundi n'ibindi biriko biravugwa irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Mbaye kaze rero muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye, kandi nsubire ndagukengurukije cyane inshuti munywanyi kuri wahije gupyonda ijambo sabone. Kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma ko munsi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona nakazojyana nyene pyonde ko hama tuje turabana amakuru y'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Mbibutse yuko umukuru w'igihugu kibanye c'u Rwanda nawe nyene mu ijambo risozera umwaka yashikiriza yuko atazobandanya kwihanganira ibi bikorwa bitandukanye na cyane intambara ishingiye ku majambo y'abakuru b'ibihugu bibanyi, yoba igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo na cyane na Perezida Evariste Ndayishimiye ahejeje kwibonekeza muri ibi bikorwa bitandukanye. Ibi vyose rero dufatiye kubiva muri service de renseignement biremezwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ikudeta rero iriko irabandanya imotanga mu gihugu cacu Burundi, kandi tuganafatira ku makuru akomeye cyane ava nanone mu bategetsi bakomakomeye, aho mu biro vy'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirako buce bataziranda kugarika hejeje nanone kuboneka integuro zikomeye cyane mu nyuma z'amakuru yavayo ku munsi w'ejo, ubwo nanone habonekaga uruhagarara rw'icuka ca kudeta ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, aho nanone General Niyombare yishikiraga ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Dufatiye rero kuri ayo makuru avugwa yuko rero General Niyombare yishikenga mu gihugu cacu Burundi, vyaciye rero biba bikomeye cyane, kandi icuka ca kudeta kiriko rero cirabandanya kwibonekeza bivanye nuko General Prime Niyongabo nawe nyene aramutwa amabanga yo gutwara igisoda cacu c'u Burundi. Biboneka yuko yoba ariko arakorana n'aka karwe kishinze gutembagaza ubutegetsi bwanye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Amakuru rero ava mu biro vy'umukuru w'igihugu amenyesha yuko afatiwe rero kukunge n'abanyagihugu bariko bariyamiriza Perezida Evariste Ndayishimiye. Biboneka yuko atamunyagihugu numwe ategerezwa rero kuzosubira kuvuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ataco ashoboye. Abagumya banga rero nabo nyene bahejeje kwibonekeza mu bijanye n'imigumuko, aho nanone umwe mu ntwazangabo yaduhaye amakuru amenyesha yuko umugambwe w'ubutegetsi wa CNDD-FDD hari integuro zikomeye cyane mu bijanye no kwiyamiriza Perezida Evariste Ndayishimiye. Rero dufatiye kuri ayo makuru biboneka yuko Perezida Evariste Ndayishimiye canke intwaro ya CNDD-FDD itegerezwa gushirako uyundi mutegetsi na cyane abandi bakemeza yuko yoyo ariyo nyene yoba igiye gukugwako, ahubwo akajako uyundi mugambwe ushoboye kurongora. Ariko nanone tukagaruka gatoya
mu nyuma z'uko abategetsi bose mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD badafata ingingo zimwe. Biboneka yuko rero Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriye wewe yama avuguruza amajambo y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. None se igihugu kibanye c'u Rwanda coba nanone kiriko kiribonekeza muri ibi bikorwa kuzihe mvo ni kubihe biriko biraboneka? Ese koko President Evariste Ndayishimiye nkuko avuga yuko ari abasirikare bariko barategurwa kugira ngo binjire nga mu gihugu cacu Burundi, ukuri koba ari ukuwe? Evariste Ndayishimiye wewe yama avuga yuko ico gihugu c'u Rwanda gitanga inyigisho z'ubwicanyi ku mugwi nyeshamba Red Tabara, kikavuga yuko rero Red Tabara ifise n'impuzu z'igisirikare, ariko President Evariste Ndayishimiye yobazwa nanone ibijanye n'ibiganiro yoba yaragiranye n'ivyo nanone yama avuga yuko yagiranye ibiganiro n'abategetsi bo mu gihugu kibanye c'u Rwanda, kandi agashikiriza yuko yananiwe. Evariste Ndayishimiye akemeza yuko rero ibintu bejeje gukomera cyane, umwanya ku mwanya ashobora kumvirizwa urwamo rw'inkoho, na cane biboneka yuko rero umutekano nga mu gihugu cacu Burundi umerewe nabi. Ku munsi w'ejo President Evariste Ndayishimiye yahawe itegeko n'abamuhanurira rivuga yuko atarekuriwe kuva nanone ku kirimba ciwe. Biboneka yuko rero umutekano wari umerewe nabi, aho abasirikari batari bakeyi gushika ku munsi w'ejo rero abashika muri bane aribo nyene batawe mu mvuto bikekwa yuko babateje ico cuka cibi, ariko nanone akaba rero harumvikanye amakuru akomeye cyane avuga yuko bari kuri misiyo ya General Niyombare na General Jules Ndihokubwa yahora nanone ajejwe umutekano mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Amakuru rero dufise yo kwizegwa arateye ubwoba, muze kunyemera yose tuyagarukeho kandi tuze gutanga umuco kuri ibi vyose biriko birakwiragizwa nga mu gihugu cacu Burundi, bikamunyubaza uko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye amagara yiwe yoba ashitse aho umwasi ashaka, bivanye nuko mu butegetsi bwa Gitega rero hoba hari nanone inkeka yuko President Evariste Ndayishimiye yoba yahawe isumu n'abamwegereye. Evariste Ndayishimiye mu nyuma zo gukura General Jules Ndihokubwayo hariko aribazwa uwo nanone yikiza mu kiza cuko General Jules Ndihokubwayo yoba ariko arafashanya na General Niyombare nkuko amasoko yacu mu biro vy'umukuru w'igihugu avyemeza. Amakuru rero dufise arateye ubwoba. President Evariste Ndayishimiye yatanze itegeko rikomeye cyane ku basirikare b'u Burundi, ahamagarira n'urwaruka imbonera kureza umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD buri wese yuko ategerezwa kubandanya imyimenyerezo kugira ngo rero bazobashe guhangana no kwikurako umwasi umwe rudende ari we nyene President Evariste Ndayishimiye yama ashikiriza yuko igihugu kibanye c'u Rwanda ari we mwasi umwe rudende uri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ese koko izo mbonera kure izahamagaye na General kizigenzanye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye? Biraboneka yuko rero izo mbonera kure zimwe zitumva imvo nanone canke impamvu President Evariste Ndayishimiye ariko yibonekeza muri ibikorwa bitandukanye vyo gutanguza intambara mu nyuma z'uko urongoye umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriye wewe yama avuga yuko ibiganiro bikenewe hagati y'umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu kibanye c'u Rwanda n'umugambwe uri ngaha mu gihugu cacu Burundi wa CNDD-FDD. Igisirikare c'u Burundi kirongowe na General Prime Niyongabo coco kiyamiriza kure ibijanye n'ibi vyose vya President Evariste Ndayishimiye, aho gitangaza yuko kititeguriye kwinjira mu ntambara mu nyuma z'uko rero biboneka yuko ari intambara idasiguritse, ahubwo dufatiye ku makuru akomeye cyane adushikiya. Mu musirikare rero amenyesha yuko President Evariste Ndayishimiye wewe ariko arakorera President Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo. Gushiku rero abasirikare batari bakeyina n'ubu ntibaratahura ingene President Evariste Ndayishimiye yofata ingingo ikomeye cyane mu nyuma z'igitero gikomeye cyane cabereye mu Gatumba, aho ico gitero cemanzwe n'umuhari nanone witwaje ibigwanisho wa Red Tabara umenyesha yuko ari we nyene wagavye ico gitero. President Evariste Ndayishimiye rero agaca bigereka kuri ico gihugu c'u Rwanda, bika rero vyarakweze akarabare na cane President Evariste Ndayishimiye akaba yatanguye kuvuga yuko rero u Rwanda ngo bari ruko ruratanguza ikudeta ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ahamenyesha rero abagenerale mu nama ikomeye cyane yabera ejo ubwo uruhagarara rwibonekezaga, avuga yuko General Jules Ndihokubwayo yahora jejwe umutekano wiwe gushikungu rero ariko arakorana n'abategetsi bo mu gihugu c'u Rwanda. Dufatiye kuri ayo makuru biraboneka yuko rero intambara yoba igira itangure umwanya ku mwanya, aho abasirikare bivugwa yuko rero biteguriye kuja kugwanya umwasi, na cyane ko President Evariste Ndayishimiye wewe yamahamagarira imbonera kure kugira ngo nanone zibandanye imyimenyerezo kugira ngo zizobashe guhikura ko umwasi mu nyuma z'uko rero umwanya ku mwanya biboneka yuko uyu mwaka nanone dutanguye utazodusiga amahoro. Abanyagihugu rero bariyamiriza
imbonerakure. Ingingo ikomeye cyane ya Perezida Evariste Ndayishimiye, zimwe mu mbonerakure zivuga yuko rero zititeguriye kwibonekeza muri urugamba, na cyane cyane ko zikeneye na cyane cyane kwibonekeza mu bikorwa vyo guteza imbere igihugu cy'u Burundi, ariko ibikorwa bijanye no kwinjira mu ntambara zidatahura ari ibikorwa biteye ubwoba. Muri CNDD-FDD nubwo biruko bamwe mu bategetsi ntibavuga rumwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho biboneka yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye iyo bagiye kubura rero abamushigikira nk'abahora bamushigikira bari mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Mu minsi iheze Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije ijambo rikomeye cyane ku gihugu kibanyi cy'u Rwanda, yemanga igitero gikomeye cyane, avuga yuko rero ico gitero coba gishigikiye kandi igihugu kibanyi cy'u Rwanda arico nyene kiri inyuma y'ibi vyose by'umutekano mukeyi n'ibijanye n'ubutunzi nga mu gihugu cacu Burundi biriko vyamba biboneka. Perezida Evariste Ndayishimiye kuva yavuga yuko rero ashobora kugara imipaka na cane cane abo mu gihugu cy'u Rwanda bagaheba ibijanye n'ibipfungurwa vyamuka nga mu gihugu cacu Burundi, harimwo isambaza n'ibindi bitandukanye, indagara n'ibindi nk'imikeke n'ibindi bitandukanye vyama bituruka nga mu gihugu cacu Burundi, ibitenge n'ibindi uko amasoko yacu avyemeza. Perezida Evariste Ndayishimiye agaragaza yuko rero yagerageje kugira na ibiganiro n'abategetsi bo mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, ariko rero ivyo biganiro bikaba vyaraciye bigorana. Ariko Colonel Senateri Reveri yarondikuriye mu kuvuguruza umukuru w'igihugu nyene icubare General Major Evariste Ndayishimiye amenyesha yuko rero ivyo biganiro bikibandanije aho gushira imbere intambara, kuko nanone intambara isenyura ariko kwa kubaka bidakunda. Perezida Evariste Ndayishimiye rero mbibutse yuko mu nyuma z'amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira rero kuwahora amucungerera umutekano, ajejwe umutekano wiwe. Ubu noneho rero ibintu bihejeje guhindura kandi bihejeje gufata iyindi ngendo, ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye wewe ubwiwe nk'umukuru w'igihugu kandi nka General Kizigenza w'igisirikare cyacu Burundi, aho amenyesha yuko umusirikare wese ategerezwa kubandanya imyimenyerezo bivanye nuko tugiye guhangana n'umwasi. Perezida Evariste Ndayishimiye rero akaba yabishikirije mu ijambo rikomeye cyane, ubwo nanone avuga yuko igihugu kibanye cy'u Rwanda kiriko kiritegurira kandi carungitse abasirikari batari bakeyi kugira ngo bahungabanye umutekano w'igihugu cacu cy'u Burundi. Evariste Ndayishimiye rero mbibutse yuko ivyo vyose nubwo abivuga ata musirikari numwe ashigikiye iyo ngendo yiwe, aho abasirikari batari bakeyi bobo bamenyesha yuko ibiriko rero birakogwa na Perezida Evariste Ndayishimiye vyoba ari ibintu biteye ubwoba kandi bigiye gukwegera igihugu cacu cy'u Burundi akarambaraye. Abahanura u Burundi umiseze barashikirije yuko Perezida Evariste Ndayishimiye agiye kubibonekeza mu ntambara na cane cane izoduhuza n'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Mbibutse yuko hari imigambwe itandukanye imenyesha yuko Perezida Evariste Ndayishimiye akwiye kuva muri Afrika y'ubuseruko ahubwo akinjira muri SADC. Dufatiye kuri ayo makuru, reka tubandanirize ku makuru akomeye cyane twababwiye mu fiyafunyo, aho nanone Moise Katumbi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo wewe amenyesha yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba ari mu mugambo ukomeye cyane wo kumugandagura. Dufatiye ku makuru yatambutse ku munsi w'ejo, aho nanone hakwiragijwe amasanamu atandukanye yemeza yuko Moise Katumbi rero yugaraniwe ku nyubako yiwe ubwo yageragezaga nanone kuva aho atuye. Moise Katumbi rero mbibutse yuko atuye muri Katanga, abanyagihugu rero ari bo nyene baraye bacungerera umutekano wiwe, ubwo nanone abasirikari bari barungitswe bavuga yuko rero harimo abasirikari bane bamukanga mu gihugu cacu Burundi. Ibintu rero bibabaje cyane na cyane cyane bidashigikiwe n'umwe mu basirikari bo nga mu gihugu cacu Burundi arongoye igisirikare. Nubwo rero biruko muri batayo y'umunani hoho icuka cibi cyane kirakomeye kandi kirabandanya kwibonekeza, ubwo muri batayo y'umunani yarungitswe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bimenyeshwa yuko abasirikari rero bahejeje kugumukana umujenerale abarongoye bivanye no kubabona yuko ataco ariko arabamarira. Inzara rero iriko irabaniga n'ibindi bitandukanye nk'agashavu n'ibindi biriko vyama biboneka, aho nanone abasirikari bacu bahejeje kononekarira muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ayo ibiziga biriko vyanama muri Mushaki na Nyiragongo, aho intambara za M23 n'igisirikare cacu Burundi, inyeshamba za FDLR n'igisirikare ca FARDC n'insoresore bita abawazarendo bibandanya gutana mu mitwe n'umuhari wa M23. Ivyo rero bikaba mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yeje kudushikari, amakuru ateye ubwoba kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yo kishira muri iyi ntambara iriko iraduhuza nanone n'igihugu ca Kongo. Amakuru rero dufise arateye ubwoba mu nyuma z'amajambo akomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye yarasubiriye gushira ku gihugu kibanyi cy'u Rwanda, amenyesha yuko rero umwasi umwe rudende dufise ari ico gihugu. Mbibutse yuko rero mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda umukuru w'igihugu ntaragira ico
ico ashikiriza kuri ayo majambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Turiko rero turategereje kugira ngo twumve amajambo ari buve mu gihugu kibanyi c'u Rwanda tuze kuyabashikiriza mu buryo bw'ido nido bikamunyuma zuko rero ibiriko birakogwa ngaha mu butegetsi bwa Gitega biteye ubwoba. Abihweza ivya politiki n'abahanura igihugu cacu Burundi bakamenyesha yuko rero bitari bikwiye, aho nanone bari gushimikira ku majambo akomeye cyane ya Colonel Senateri Deveri Yarondi kuriyo, aho nanone aho kwama bashigikira amajambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ikudeta rero irikira mota mu nyuma zuko General Niyombare yari ajeje imisi itari mike yinyegeje irya niyo mu bihugu vy'amakungu ya kure, bivugwa yuko rero yari nanone yinyegeje kumva rero z'umutekano wiwe. Ariko nanone ku munsi w'ejo hakaba harakwiragijwe amakuru ku buhinga ngurukana bumenyi butandukanye buvuga yuko General Niyombare yoba yishikenga mu gihugu c'u Burundi, intumbera yiwe yoba ari iyo gutembagaza ubutegetsi nkuko vyaboneka mu mwaka w'2015, ariko uyo mugambi ugaca ufutwa. Amakuru rero akomeye cyane igiteye ubwoba ku mukuru w'igihugu n'uyu generali yahora ajejwe umutekano wiwe ari wenyene ashobora kuba afise irya nyuma kubijanye n'umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi. Dufatiye kuri ayo makuru, Perezida Evariste Ndayishimiye biravugwa yuko rero yoba yahawe isumu n'abamugendanira. Ishano rero ryo bari hejeje kugwa, muze kunyemera tuze kubigaruka ko mu yiri aya makuru n'ayandi twabateguriye. Nimuje kure rero ibiganiro vyacu nakagaruka, turaza kugaruka dutanga umuco kuri ayo makuru n'andi ariko arakwiragizwa ngaha mu Burundi. Mbaye kaze rero ibiganiro vyacu nakagaruka, nizere ko umerewe neza aho herereye hose wumviriza amakuru ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ntimuje kure, turubuze rero kugaruka dutanga umuco kuri ayo majambo ariko arashikirizwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ese wewe urumva koko iyo ngendo yoba ariyo canke urumva dushigikiye na cane cane ibikorwa bitandukanye biriko birakogwa n'ubutegetsi bwacu? Munyemere rero tuze kubigaruka ko iyi ni Burundi News TV.